nk'abagiye usanga batagize mu mariage kenshi usanga bafise abagabo benshi donc Ah. usanga bafise n'abana bava ku bagabo benshi nka Mimi tugiye kuri Mimi nk'uko twariko turavuga Mimi Mimi nuno musi arakijijwe. je nzi ko Mimi akijijwe Mimi none n'umukiza. umuntu akijijwe Mm. yubaha Imana Mm. asenga Mm. umva yoja mu vyaha gute eka ico ni ca kibi Imana yanga Cyo kuryamana n'abantu. none si ubusambanyi be urazi icaha c'ubusambanyi kuba uriko urakwegera umuvumo urunganwe Bibiliya itubwira ngo n'urungano rugira kuri gatanu mengo nyumba atari kane Ingaruka z'icaha c'ubusambanyi. yego Ariko hari n'abandi bantu bakubwira ati twarabitungiyemo. ndashobora kwiyorobeka kukwereka ko ndi umwana mwiza Mm. mugabo ndenganye Mm. ngashika igikoko Hari n'abantu bahise baja muri komante baravuga ati Mimi nareke kubesha. Ntibari kumutega imodoka ngo bamuhe n'inzu ngo avyanke kubera ico kintu conyene. baramuzi kubera iki bamuvuze ngo Mimi ko ntiyobireka Kubera ko kumbure bumvise ivyo bintu biremereye. none ntiyabiretse hari iyo bamubonana yarabiretse nibareke kumucira yavuze ati je imanza n'imodoka mfise ati Imana yarayimpaye munyuma biciye mu nzira nziza Ah, narinze gukora izo ngeso. mugabo numva si rwa rujipe yatubwiye rwa rumodoka runini rufise marke ya mbere urumva Oya. urumva Mhm. ni ukuvuga ngo mpaye mvuga abo bantu bagiye muri commentaire Yego. bakavuga yuko Mimi Mm. bamuzi Mm. atobireka Mm. hari icyo bamuziko You are blessed ladies and gentlemen murumugisha kuba mwarahisemwo kudukurikirana noneho mugafata umwanya wanyu kugira tubane 5 kuri 5 Prince Keys no abahereza amasanamu mutobana handi hantu na hamwe je nitwa Ndikuriyo Leonce the son bwa Dr. Blob aka Diko aka the ambassador nakiriye umushitsi witeka n'umurundi kazi akunda gutwengagura urakunda gutwenga pe cyane kano kantu ndakavuge ivyo ahantu henshi twahuye ahantu henshi nakubonye waba uriko uratwenga mu gihe mu bikorwa bakumenyeye ko bari bazi ko uri umuntu mubi cane atokwerekana iryinyo mwicanye umwicanyi ariko ntibigusa muga muri filime uba wabishoboye kweri ndipandi ku kazi mu buzima busanga mbona bitokubera kuburya mu navyo noshobora navyo wonashobora so yitwa Dafrose ni Jonzi ufise 7 nini kwe no ivuga nkayihetse ariko mu bintu byinshi biguhurira ko ndakuzi nk'umwigisha mu mihingo myinshi harimo no kwigisha biciye muri film guhanura urwaruka uri n'umukozi w'Imana niyo yindi side abantu benshi batazi waciye no mu bintu byinshi by'igihugu tubigaruke koresha tuharara nibaza ko twava duca dutevye abanywanyi koresha tubatevye abafana bacu bohava barambikwa ariko ikindi kintu mwomenya n'umumama arubatse afise umugabo umwe yego cane kandi hano tukasuri ukunda nkunda rero niko kabi nubaha nkunda nubaha wow n'abana bane kandi barakuze ahantu mumbone gutya ibyo muzomwoza mumva ndabahamagaye nti karibu dusangire ifanta tugira dusohore mu gihe hari umuntu yaratangiye kubona ati no mu rundi kazi ko menga ni neza mava nsaba utunimero aha ni akanimero za gutanga wapi ni akanimero ndakuze vre wava bagwana na Mutama yobereka yobavunagura vre uraho nubwo ntamuzi menga ntakina bigeze ku mwamikazi wiweho uravyumva nawe none wowe ntubizi wa wundi wokora ko ni mwohoza ubwaye orasa niko bimeze so muguwe neza rero ku rundi ruhande kuri meze neza cane nkuko wabivuze nitwa Dafrose Misago ndi umumama w'abana bane n'umugabo umwe yego kandi dukunda Imana dukunda Yesu mu rugo iwacu akantu k'umugabo umwe kubera ko abantu mwino minsi kenshi bakavuga umuntu ashobora kuba umumama w'umugabo arenze umwe ego arashobora kuba afite abagabo barenga 5 kubera iki hariho impamvu hagiye usanga n'umwe afise wiwe yiharije nk'abagiye usanga batagize mu mariage kenshi usanga bafise abagabo benshi usanga bafise n'abana bava ku bagabo benshi abo mugani muri wa mugwi baba ni bariya nyene nukuza turabasengera bakaza bahinduka ugize igisabisho nk'umukozi w'Imana bihora bishika kibuka bajya abantu nukuri ndabasengera cyane ko Imana yobatabara bakava mu byaha uzi kandi ko hari abantu Imana ngo yatabaremwa bajya abantu n'umusara abakozi b'Imana cyane bien sûr kandi ugasanga inzera biba bigoye oya arashobora guhinduka vrai Imana imbabarire umuntu yacemwe y'ibyo bintu umva ngo yarakijijwe
hari uburyo agatima gakubita nkumva menga rimwe rimwe sinobyizera oya arahinduka vraiment kandi urya rero yihanye akabiheba nyene urya yihanye aba yihanye kuko aba yaraciye muri byinshi ahevye abahevye hamwe nk'ubu wamubwira ati rero wa mwana w'umukobwa we ndakubise umuriyoni kumeza nivugire na make nshanje umuriyoni w'amafaranga kumeza urayatwara yose hanyuma umpe ku bintu oya akanka vraiment kubera iki yarahindutse erega wowe umuziga ko akiri wa wundi mugabo hari yaravuye yasigaye ari undi muntu yubaha Imana atinya Imana erega Imana hariho abantu bazi yuko batinya abantu ahuriye yo gutinya Imana reka gutinya abantu tinya Imana ko Imana ibona kure wowe urazi ngo hari ahantu waciye winyegeje waciye mu baba byitutunyaro hajya mu tunyuro tumeze ukuntu nyene ugasanga wagiye ahantu wabonye ko atabuntu n'umwe yakubonye kome ngo watsinze ruraye Imana yo yakubonye abarundi nabo bakakubwira ngo agatonyi ngo kamenyereye nimba ari ugukomba ngo kama gahese kandi ngo ingesi raraba ntiwe oya hari gihe vraiment nukuri nitwobesha ari gihe umuntu yihana akaba yihanye ego nundi nawe atihanye ega mwene urya bavuga ngo ingesi raraba ntiwera ntaba yihanye oya urazi rero ahantu gusa abantu bagaruka bagira amakenga nica gihe umuntu yagendeye mu bintu nk'ibyo canke n'utabigendeyemo ahura n'ibigeragezo cyane urabona burya amafaranga nyene ngo nimusema kwere hano kwisi ugasanga dufatura umukobwa wifitiye ubwiza abagabo hano hanze Imana yahezagije bakayagugeresha kwere bakugerageresha ugasanga nk'umuntu nkuko nagana vuga guha amafaranga last time mu mwanya uheze na publier ibintu ni video sijana yana nayikoze ya Mimi Mireille Mimi Mireille karashinga intahe umustar Mimi Mireille umustar kugeza igihe avuze ngo hari umugabo yaje arambwira ati ndakugurira inzu muri quartier yere yose wifuza mu gisagara ca Bujumbura umva ca wumvaza mbe buzigezeho nizande mwe mutembera rohero menga ntikiri ku mwanya rohero ngira ni hezakinanira gasekewe guco menga ni vya dufate akagwemera nk'inzu reka ndeka gusipoza mvuga ibyo Mimi yavuze atarambwira ati ndakugurira inzu ahantu hose wifuza ndakugurira n'imodoka ya marke yose ushaka ariko umpe yivuze mu kirundi cyumvikana amuhiki bajyamane okay umwana wumva uburyo urinze koncisha hirya no hino ibyo mvuga wabyumvise irimo ko n'abantu bari twumviriza bamenye ibyo ari byo washatse kumva abantu bavyumva none amuhiki imodoka nawe agomba kuba amuhiki indege vugisha kuri nko buhuye n'umugabo mwibara agashobwira ngo urampa ubwo nyene ushaka ndagura ubwo nyene ndazi ubwenga ahantu bwaca bose buba buhari mugabo kugira nanjye ndakumviriza ndakora ndaguhiki aca kivuga bose barabete akivuzeho no cha ndamwana iyo bashaka ngo uzomura oya sasa nego ndavuga bibaza ko ivyo twobireka nego ndavuga kuri Mimi ego aravuga ati nsubije ubwenge inyuma nkaraba gakiza kari muri jewe n'urugero ndiko rwo kusabana cyangwa kumenyana n'Imana naravyanse ariko nkunda akantu yavuze ati narageze muhira ndavyumvire ko nyene birancanga no kurirandarira ati mu vy'ukuri singingo yoroshe gufata ati kuko ndacari mu buzima bubi aho bato yabanje bankeneye kubarihira ishuri ndacari inzu bigoranye kumva yuko uwo muntu yarangiriye nema kumva ko yompindurira ubuzima byabiri bigoye ko mvuga oya ariko byarangiye mvuze oya wanashaka jana hano nishaka kugera sino kuri Mimi cyane bwana Mimi ndamugarukako tubanze kwibaza ngo izo nguvu zo guhakana yazikuye koko nk'umwana w'umukobwa urabona yuko kwanka ivyo bintu byoroshe mbo inzu ça dépend ubanze witonde mufasa inzu yo mu gisagara ca Bujumbura urayumva mu by'ukuri nubwo yo biri hahantu muri amakayetiye ntiro ndavuga twovuga ngo araciriritse ese hari umwana w'umukobwa adashaka kugenda mu modoka nziza y'igitangaza muguka avuga ngo oya ku kintu hariho n'abantu bakubwira ngo no kubusa no gitanga ku kintu hariho n'abantu no munsi ku kiyeri kimwe cyangwa ifanti imwe na brochette cyangwa irobo y'Benz murara nijoro ryose bo icyatumye abihakana bo navuga ngo hariho ikinyamukuru je nibaza yo bafise Imana muri we afise Imana muri we abafise ikintu kimugera no kuvuga ngo ico kimugera nico cyotuma ahavuga ati ntibikunda
kubera iki afise imana yanka guhemukira. Hanyuma ikindi naco arashobora kuvuga ati oya kubera yanse agasuzuguro. Agasuzuguro kazana nahe sindiko ndumva agasuzuguro ahantu kova. Mbo iyo umuntu agomba kwifatira aguha ikintu wumva ukeneye araheza akaba akufashe gutya, ni ukuvuga ukoresha icyo ashaka. Ntubona amaze kumuha iyo modoka akamuha n'iyo nzu amubwiye ati ubu nyene ndawukeneye, aba yabonetse, asigara aja atwagwa nawe. Nukuvuga umeze nk'umuntu ari kuri telecommande. Yego. Aho hangaruka nkibaza ngo uwo muntu nubwo yoba agufise mu biganza yakuguriye nje sinzi impamvu nguma mvuga kino yemwe nimba ari uko nyene ndi umugabo ndumva inzira remereye kweri. Uwo muntu yarinze akugurira inzu akaguha n'imodoka nziza n'iduka ko kugira mu biganza bitwaye iki? Ariko ari umuntu yigeze kumenya Imana kweri. Nka Mimi tugiye kuri Mimi nkuko twariko turavuga Mimi. Mimi nuno munsi arakijijwe. Je nzi ko Mimi akijijwe. Mimi none umuntu akijijwe yubaha Imana asenga umva yoja mu vyaha gute? Ico ni cyakibi Imana yanga. Cyo kuryamana n'abantu. None si ubusambanyi? Be urazi cyacu ubusambanyi ko uri kurakwegara umuvumo urungano. Bibiliya itubwira ngo nurungano rugira kuri 5 mengo nyumba atari 4. Ingaruka z'icacu ubusambanyi. Yego. Ariko hari n'abandi bantu bakubwira ati twarabitungiyemo. Nta muntu urumva ngo yasambanye rimwe acagura inzu. Izo nkuru ntazo urumva mwene. Erega Satani ngo kimuhindura ubuzima. Erega Satani nawe aratanga. Erega Satani nawe aratanga. Satani nawe aratanga. Yego. None Satani ntuzi ko hari ibintu ashobora kugutungisha. None ntabantu urumva yuko bafise ubutunzi bapfuye kuri Satani. Agatanga umugisha. Erega kugurirwa inzu n'umugisha. Ega nawe uba wamuhaye ikindi gituma aguha uwo mugisha. Muguremera ko nta urumva ngo batanze ngo bagize ngo bagize iki ngenda cibuke ibimazi ngo batanze ikimazi ngo ujye mwana ngo bamutanze ko ikimazi wogira baronga ubutunzi navyo urumva. Yego ndamaze kuvyumva. None ivyo navyo birabaho Satani arabitanga. Mugabo hariho ubutunzi nyabutunzi wowe kwa Satani burahera. Mugabo ubutunzi buva ku Mana bugumaho igihe cose. Rero nimba Mimi yaravyanse ni kubera akijijwe. Sivyo? Gukizwa vyonyene. Yego, ni kubera yubaha Imana. Hari ikindi kintu cyo mubuza kuvyanga. Wavuze gukizwa. Je mpaye mvuga kuri Mimi. Mpaye mvuga kuri Mimi. Navuze yuko Mimi ni kubera akijijwe. Yanse gukora icaha. Kubera yubaha Imana. Yanse kumaramaza ya Mana yirirwa aravuga. Sivyo? Nahise niruka muri mugabo kuba akijijwe ivyo biziwe n'Imana kandi vyongeye jewe ushobora kuba nshobora kubona ko akijijwe atakijijwe bishobora shoboka. Mugabo kandi arashobora kuba akijijwe. Hari n'abantu kujya gakiza karagoye kubona umuntu ni munini cyane. Umuntu ni munini. Yes, umuntu ni munini gose. Biragoye kugira ngo umenye umuntu. Burya umuntu mumenya ari uko mubanye. Umuntu mumenya ari uko mutarabana ntiwamumenya. Umuntu mubanye basha neza uramutora pe. Mugabo umuntu mutabanye urashobora kutamumenya. Arashobora kwiyorobeka. Ego umuntu ariyorobeka, umuntu ni muninisha. Umuntu arashobora. Urabizi ndashobora kwiyorobeka akwereka ko ndi umwana mwiza. Mugabo ndenganye ngashikika ikoko. Hari n'abantu bahise baje muri comment baravuga ati Mimi nareke kubesha. Ntibari kumutega imodoka ngo bamuhe n'inzu ngo avyanke kubera ico kintu conyene. Baramuzi. Kubera iki bamuvuze ngo Mimi ko ntiyo bireka. Kubera ko kumbure bumvise ivyo bintu biremereye. None ntiyabiretse. Hari bamubonana. Yarabiretse. Nibereke kumucira imanza. Yavuze ati n'imodoka mfise ati Imana yarayimpaye mu nyuma biciye mu nzira nziza. Narinze gukora izo ngeso. Mugabo numva si kwa Jeep yatubwiye. Wari modoka runini rufise marka ya mbere. Urumva? Urumva? Nukuvuga ngo mpaye mvuga abo bantu bagiye muri commentaire bakavuga yuko Mimi bamuzi atobireka. Haco bamuzi ko? Sinzi. Bamuzi nk'abana b'abantu.
muga hariho ukuntu Imana nayo imuzi kumbure ko bamuzi muri wa mugwi navuze wabo bavuga ati no munsi haro nabo bahendesha brochette imwe bakabakoresha ibyo bashatse ati no munsi hari abo barihira ubushambrete babamwo bagahinduka bahabara kumbure ko mimi bamugeranije nabo bantu ariko kandi bagaruka bakavuga ati nawe nyene n'umuntu afise umubiri none kubera ko atavyakiriye wumva yaravyanse yavuze ko yavyanse yego none wumva nitumushiraho ntitumushiraho muri uwo mugwi w'aba bantu kubera ko yaravyanse mimi siguro yaritanze avuga ko yavyanse kubera kimwe ariko aravuga ati Imana iri muri jewe ariko nkundira ivyo bintu ate cyo sinoshinga intayo ngo Imana yarampaye inzu nayikuye mu busambanyi mimi we nikasi ico ni cyaha kwera z'abakozi agiye kwemera iyo nzu kubera ubusambanyi n'Imana yo mwijuru yamuha umuvumo ega burya ibintu biva kwa Satani ni by'akanya gato hanyuma iyo bishitse naho umuntu agasambana niyo nzu atayihawe ubwo ntibibabaje gusumba ko ari gutuma usambana ugasambana ariko we baguhaye iyo nzu bose ni cyaha bose bakoze ibyaha binganya uburemere rero si cyaha imbere y'Imana ni cyaha nta gitoya na kinini yake hari nta cyaha gitoya na kinini yake hari umva kantu ushaka kumfasha mu buzima busanzwe umuntu yasambanye nukuri si vyiza nanje Bibiliya nsoma imbwira ko ari cyaha ariko umuntu yasambanye bakamuha inzu n'uwasambanye akagenda akoze ibyaha bibiri ari ivyo wowe hawe inzu ni arasambanye yongera ariba wote musambana for free sinzi oya jewe ikintu navuze nukureka icyaha kumwumvikano gusa kubera nukureka icyaha oya nta mwumvikano n'umugabo wawe oya none numva atari icyaha ariko mwavyumvikanye mwumvikanye iki hari uruhusha mufise imbere y'Imana muri leta civile mwarayigize abakozi b'Imana baramutse ko ibiganza barabahezagira oya none umva atari icyaha igishashishwa icyaha hari n'abandi bantu bagarutse none umva wo bishigikira gute ntushobora kubishigikira icyo ni icyaha hari abandi bantu bagarutse kubera muri komite nabonye imico ibiri hari abandi baje bakavuga ati uno mukobwa ni gugu ni zeze nta n'ubwenge afise ati gute umuntu yoguha ibintu nk'ivyo mugapfa ikintu c'isaha imwe canke nubwo woba umunsi wose kweri erega hari abakobwa bamutwenze bamwise ikijuju ahubwo ntibari bijuju bano bo bari mu mugwa abo ni bijuju abakobwa bamutwenze ni bijuju kubera akamanyi k'umutima yakona akamanyi k'umutima bibiri to barira inzu ni imodoka yego akamanyi k'umutima akamanyi kabisa wumva iyo wari umukobwa wumva ari sawa nyene wowe wavyemera nkanje ntavyo nokwemera kubera iki nafatiye gusa kuri bajya abantu uwo menga tubwizanye kuri menga barafise rezo yo kuba bovuga ati kubera ivyo bintu atavyemeye ereka bacagoroka kano kavuga ngo nkwerekereza ahantu iri nawe ushaka kuyumve ntitugume duhagaze gusa kuri side y'umukozi w'Imana gusa siniko ndabikwemera ereka so kuvuga ngo egarariho n'umuntu atabakijijwe mugaka ntakora icyaha yego akanga gukora icyaha cy'ubusamaye kandi akijijwe ega nukwikura kw'agashambara none ntubona ujya muntu muzo wamubigize ejo agenda kubwira abandi ati naka nta ngorane gena umusabe na wewe nta ngorane amakenga rero niko ndavuga abantu bagira bavuga tese nubwo atobana mimi gute ushobora kwanka ivyo bintu ejo ukisanga wanabikoze ivyo bintu batabiguhaye mbega nivyo vyo bitanga icubahiro oya je nakubwiye nabikubwiye nongira ndabisubire yabo wabikora ataco yaronse yabo wabikora yaronse bose ni icyaha n'amakosa ico baciza rero cyo nukwihana akabireka icyo baciza nuko udakora icyo cyaha cyose ndabwira icyaha cyose amara n'ikibi cyane kandi icyo cyaha ni Imana iracanga cyane gose usumba n'ibindi byose ngira nubwo ibyaha bingana kubera iki canka kubera icyaha cy'ubusambanyi kuri urwo rugero none kubera iki muri Bibiliya handitse yuko icyaha cy'ubusambanyi hariho ingaruka ku mageneration akukomokako gushika kuri 4 nimba atari 5 kubera iki haza umuvumo kuri ico kintu wanumva ko ico cyaha cy'ubusambanyi Imana incakashana Sodoma na Gomora yaranduwe kubera iki cyaha cy'ubusambanyi none kubera iki abantu
kandi uzorabe kenshi icaha c'ubusambanyi kiragwiriye mu bantu. Siko ndavyibaza ahubwo nibaza ko iyo kibaye kirabonekana gusumba ibindi tubivuga uko wumva gute? Imana ice bashangaza nyene. Ariko sinibaza yuko muga birakorwa kabisa. Ivyo bintu birakorwa. No mu bakozi b'Imana urashobora gusanga kenshi bigwiriye. Ahubwo no mw'ishengero no mu mashengero vyarateye gose. Ni satani. Kandi mu bantu bitwa abakozi b'Imana. Satani ico kintu ca mbere agwanisha. Kumbure ko gifise ububasha bunini. Muga nivyo none ikintu ukora kikavamwo umuntu. Ikintu ukora ukabona hiremetse ikindi kiremwa wumva gisanzwe. Numva ko Imana ikwiye kudufasha kugira ngo ico caha kigize kure yacu.